maneno ya Mungu aliyoniagiza nimeshaona thibitisho. Imani ni hano. Mungu yuko mahali hapa. Nari nazi kuvuga. Nilikataa kusema. Hanyuma ndo ibimenyetso byinshi. Nikapata ishara nyingi. Numvise barahamagaye ngiye bagomba kozengera umukozi. Waliniite ni ombea mtumishi. Nazana amaze kugenda kubitanga. Nilikuwa nimeshawakilisha. Kubera narizi ko nta mwanya ndi buronke. Nilijua sitopata muda. Kwa hiyo namaze kubitanga kuri bene vyo. Kwa hiyo nilikuwa nimekabidhi wenye navyo. Ariko wanapani vyiza. Wakora ni vema. Ko ari jewe no bivuga je nabihawe. Kwamba mimi nitamke niliyepewa. Imana iguhezagire. Mungu akubariki. Amen. Amen. Aho wasomye uliposoma ntabwo wewe ndakuzi. Mimi sikujui. Kandi nawe ntunzi. Nawe haunijui. Navyizera ko ari mbere kubonye. Nadhani ni mara ya kwanza kukuona. Ari igitangaza c'Imana. Ajabu ya Mungu. Usomye mu vyahishuriwe Yohana 3:20. Umesoma kitabu cha Ufunuo Yohana 3:20. Uono wana haya gapapuro arabe ko aho hantu hatarimo. Ambaye nipo karatasi hiyo, angalia kama hiyo sehemu haipo. Huyo mstari mmoja. Haleluya. Amen. Bisigura ngo inadhihirisha kwamba ijambo zanye neno nimeleta niki wanyu. Nila kwenu. Ku munsi wa gatanu Ijumaa twari mu masengesho. Tuwape maombi. Kubera abana bagenzi. Kwa kuzawa ni marafiki sana. Tukora ibikorwa cyane. Tunafanya pamoja tunasengeranira. Tunaombeana. Iyo bafise igikorwa wakiona kazi baraduha umutwaro. Wanatupa kuombea hilo. Kabasengera. Tukaombea. Iyo dufise umutwaro. Tukiwa na kitu tunawapa. Bakadusengera. Wanatuombea. Niko vyari bimeze. Nilikuwa. No muri iki gikorano. Na mkutano. Tumaze gukorana ku munsi wa gatanu. Tumakutano Ijumaa. Saa mugoroba. Jioni. Turasenga Imana. Tukaomba Mungu. Turasenga Imana. Tukaomba Mungu. Imana yavugana nawe. Mungu akasema nasi. Imana irambari. Mungu akanambia. Genda ubahaya amajambo. Kapana haya. Niyo ngomba. Ndiyo nahitaji. Ko bakira. Wapokee. Abantu banje. Watu wangu. Bari hajya. Watu pale. Bafise ibibazo. Wana matatizo. Mu mibiri yabo. Mu ngo zabo. Mu buzima bwabo. Kandi ngomba kubafasha. Ngomba kubakora kw'imitwaro. Ariko charity nukwemera. Nukwemera. Ishima ikalipa uyu murongo mstari huu ujahishuriwe Ufunuo Yohana 3 umurongo mstari wa 20 kwa ya hasoni Imana muheza abacha soma mbariki. Inyuma yaho baada hapo imbwira ngo ndabasomere tunaambia tusome gucura intimba kuomboleza gucura intimba gatanu kitabu cha Maombolezo sura 5 murongo w'indwi mstari wa 7 kugira ngo byihute bafise ibintu bitego ni dakika chache namba nisome murandika muraza kwisomera mtaandika mtasoma nini amen gucura intimba gatanu ku murongo w'indwi Maombolezo 5 mstari wa 7 havuga ngo barasema hivi badata bakoze ibyaha kandi ntibakiriho natwe twasubiweko n'ibigabitanyo byabo amen. Tunasoma Kiswahili. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako na sisi tumechukua maovu yao amen. Bisigura ngo tanisha kwamba Imana hayirambarira Mungu anambia ari hibiri kukubaha kuna mambo ya kufanya ari ukuntu wabashwe bimwe muri byo muri kubashe baba naruhara wabigizemo basobera kubera bikoze basinda bakubashe basokuru basinda bakubashe hanyuma baragenda uyu yari Yeremiya bari bageze ahantu hakomeye Yeremiya aribuka yuko base bakoze ibyaha ariko ibyaha bakoze Yeremiya barabyikorera nawe uno munsi Satani yarafashe ubugingo bwawe ibyo nivyo wikwegera ibyo nivyo kwegera n'abaso ibyo nivyo kwegera n'abasokuru bari mu miryango yanyu ariko uno munsi Yesu yabwiye ngo ari hano aragukura imitwaro yose bakwikoresha. Haleluya. Amen. Tunaendelea. Ahandi yabwiye soma. Anambia sasa ndio kusoma. Tusome Zekaria 9 9 ku murongo mstari wa
11 11 na 12 na 12 Bwana mzenda nyaragurisa kama nasema na maisha kugira sana minuta na romance ile kilizopata ikoresha uko bishoboka ili mtume wa vilivyo. Zakaria 9:12 Zekaria 9:12 aravuga ngo inasema hivi, kandi nawe kwamba maso yashinze isezerano ryakwe nawe nanje nkubohoreye imboho njazikura mu rwobo utagira amazi nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe ziri n'ivyizigiro no kuri uyu munsi ndababwira ukuri yuko nzobasumbusha ibihetangabo kabiri. Amen. Amen. Mstari wangapi mzee? 9:11-12 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitarudishia maradufu, maana nijipindiaye Yuda nimeujaza upinde wangu Efraimu, nami nitaondokesha wana wako Sayuni, wapigane wana wako Uyunani, nami nitakufanya wewe kuwa kama upanga wa shujaa. Haleluya. Amen. Uyini mana yavuze yenyeruka. Mungu kasema pekee. Bwana asifiwe. Amen. Arati cyakuba yeko. Arati nicho waciye. Anajua kupitia. Ndio wakoze. Yari karakura. Nabi muhamukoreye. Yari karitegereza. Alitazama. Aravugirisha. Magano ngerereshe. Magano ngerereshe. Kanisa. Kuga maraso. Kuga maraso. Yashinze. Iseterano. Hagati yiwe. Na wewe. Uyu munsi arirahiye. Haleluya. Uyu munsi arirahiye. Mwani wemera. Ukemera. Aramusubiza. Ivyo wanyazwe. Ivyo bakuboheye. Aho bafungiye mu bwobo. Ibyo bafungiye mu bwobo. Ari ubuzima bw'abashize ahantu. Babwicayeko. Satani abwicayeko. Nawe ntavyuzi. Cyangwa urabizi. Ariko avuze ngo muhindukirire. Ewe wambohe. Ifise icyizigiro. Uyu munsi arirahiye. Aragusubiza inshuro kabiri. Haleluya. 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 Wakolosai pili. Wakolosai kabiri. Umurongo wa 14. Wakolosai pili mstari wa 14. Yarangije. Namaliza. Umurongo wa 14 uravuga ngo 14 inasema ihanaguye n'icete kitwagiriza kiri n'amabwirizwa cyaduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Amen. Kwa Kiswahili nasema, tunasoma kwa Yesu Kristo. Akiisha kuifutia ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akiondoa isiwepo tena, akaimomea msalabani. Amen. Naomba tusikie kidogo. Deka duhaguruke gato. Haleluya. Amen. Ndugu mstari. Mungu Nataka niufafanue. Ngoma na usobanure gato. Ikiwa nimesimamisha kanisa. Maku kizishengero. Na wazee wangu. N'abatama banje. Asante sana. Murakoze cyane. Mungu alisema. Mungu alisema. Nimesimama mlangoni. Ninabisha. Ukikubali. Ukifungua. Nitaingia kwako. Haleluya. Na alipomwambia Yeremia, akamwambia yale kwamba baba zao walifanya makosa, sasa yako juu yao. Na Wakolosai imesema hivi, akuyicheke, katwagiriza, akitwara kumusaraba, akibambaho. Bwana kubwira mugenzi, igihe baboha ubuzima bwawe, Yesu yaritegereza. Igihe bakuboha, Yesu yaritegereza. Igihe bakugirira nabi, Yesu yaritegereza. Igihe Satani yakugirira nabi, Yesu yaritegereza.
aragenda ajya ku musaraba atora icete Satani yari yamutaniye ureba uyu mumama yakoze ibinini reba uyu mupapa yakoze ibinini reba uyu mwana reba uyu musore reba uyu mugabo yakoze ibinini none rero ubwami bw'Imana ntagenda ariko Yesu ataragitora kiriko ibirego aragitwara ku musaraba arakibambanwa aranze umuntu aramucumita icumu ryo mu rubavu aramucumita hari amaraso yamanutse ijambo ry'Imana rivuze ngo amaraso yamanutse arafuta ibirego yakwagiriza amaraso ya Yesu yarabihanaguye uyu munsi ukaba wemeye arafuta ibirego yakwagiriza indwara arazifuta kanseri arayifuta ubumuga arabufuta ibyaha arabifuta ibindi byose arafuta ukaba unyumvise yuzu ukuboko dusenga Imana kubwira ijambo wumvise ukaba uriho agomba futa ivyete yakwagiriza nagomba kubwire hakuna uponyaji bila kufutiwa dhambi wakina mama Mungu niambia niwaambie ikintu wakoya mu busambanyi niba ari muzi wakoya mu busambanyi uyu munsi ntusubire kuyitora uyite ikintu wa mugabo wakuye mu bibazo kanaka ukaba waragunze Imana yambariye murakubwira uko kigumana ikiguma yitegereza ibyaha wakoze ukugumana iyo mpuzu ukugumana ibyo birato ukugumana igari ukugumana icyo ari cyo cyose n'ahari amafaranga ari kuri banki ukaba warayivye ahantu ukaba yakoze mu manyanga Imana yambwiye ngo yamugisha ku banyavyaha wihane Mana yo mwishu Mana y'ububasha Mana ugira neza ndashima kuri Imana ndashima kuri umuvyeyi ugira imbabazi utakuraka imbere yawe turafukamye shengera ryawe riri hano urabazi ibyo wagendeyemo urazi buri muntu wese umwanya niwagera wambwiye ngo uraza kubakiza ibyaha kandi si n'ibyaha gusa ngo n'indwara urazakoze kiza reka uyu munsi wihana wese abona ikiganza cawe abona ubushobozi bwawe abona ukukora kwawe mu izina rya Yesu ndasenga uyu mumama ndasenga uyu mupapa yarihana muri iyi saha wongera umukore komana hanyuma isaha niyagera wongera umukore igitangaza uko yazanye ibibazo asohokana inyishu yawe urakoze kuvyumvise ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. Nashukuru uongozi wote